Turimbo twabahaye dutandukanye turiko turabahimbara ariko nkuko nari namaze kubibabwira ati mu kanya gato turaza kuba turi kumwe n'abatumire baza kutubwira bimwe mu bisanzwe bigezweho canke biriko birakogwa muri no misi priority misi yose ya muri kubigeme burya turakaze reka ndaguha ikaze. Merci, murakoze. Ushobora kutwidondora ukidondora ariko baradukurikirana mbese unatubwire niyo uvuye kugira ngo twumve yuko tweko turavuga mu kanya hari amasho menshi ateguwe kuri uno munsi nagenda babwira bashobora kwiyumva biyumvira ngo ni nka Fox agutumye muri anniversaire yiwe canke utubwira aho wavuye kugira tuze ntituzimire. Murakoze. Nitwa Kati Habwa Mignonne Vanina. Nkaba nkora muri Ingoma Soft Center. Tukaba twaje ngaha aya turi kumwe n'umugenzi wanjye ngaha. Vanina reka tuguhe ikaze nibazi ko nawe ukwidondora ariko uradukurikirana. Murakoze. Nitwa Mugisha Manix nanje nkaba nsanzwe nkora muri Ingoma Soft Center. Ego ni entreprise isanzwe ikora ibintu vya informatique na design et impression. Mwavyumvise Mugisha asanzwe ari mazina we sinzosubira kugibagirwa. Mwumvise bose batubwiye yuko basanzwe bakora novuga mu bintu bijanye cyane na informatique nibazi ko bariko baradukurikirana mwamaze no kubibona hano inyuma yacu ndetse no ngaha muriko murabibona yuko ari bimwe mu byo mukunda kubona na cyane muri informatique. Reka mpere kuri uno mwigeme mbega wo tubwira musanzwe mukora ibiki réellement turabona harimwe ama carnet ama calendrier n'ibindi ngo tubwira muri make mukora ibiki. Aho ni oui domaine ya design na impression niho dukora ivyo bintu bijanye no gukora hariho turakora ama carnet ama invitation ama bâche n'ibindi bintu vyinshi bijanye no na impression hama uyu munsi cyane twaje kwibaza cyane kuri service yacu imwe ya création y'ama site web. Oh, navyo musanzwe mubikora? Ego. Okay. Yavuze ko mukora byinshi na cyane kubijanye na impression ni kimwe novuga mu kintu kigezweho mu gihugu cyacu na cyane ko hari byinshi bitandukanye niryo terambere iyo umuntu akora ivyiwe ni vyiza yuko avyerekana mu makalendriye mukora mu bikini biki byose ariko aravuze ati no musi dushaka kwibaza cyane kuri site web. Amasite web mbega kuba ariko baradukurikirana bashobora kuba badatahukirwa neza afashe iki mu buzima bw'umuntu na cyane mu kazi k'umuntu canke mu byo akora mbega mwebwe musanzwe mubikora gute? Murakoze kuri ico kibazo. Amasite web mu bisanzwe bivanye n'ico umuntu wese abasanzwe akora aramufasha muri ivyo nyine asanzwe akora. Nk'ubu nk'akarorero nka mwebwe ari nka magazine canke television araca kwizo nkuru zanyu agaca kw'ivyo biganiro vyose mugabo ari nka entreprise nayo acako ivyo ama service yabo basanzwe bakora bagashobora kuba contacta directement baciye kuri iyo site bakandikira abajejo nk'iyo entreprise canke ababayeri babo bakabona ama produits basanzwe bafise mbere naciye no muri bimwe twita ngo ama moteur de recherche biroroha ko umuntu atora iyo entreprise yawe canke ari nk'ikindi ari hoteli hama akacabona amenya ivyo usanzwe ukora naho abatari ngaha mu Burundi aho bari hose ku isi agashobora kubimenya ari naho nk'umuntu asanzwe afise ibintu adandaza turashobora kumukorera site web ibi twita ngo ni e-commerce agashobora gushaka ama produits y'ivyo adandaza byose hama umuntu agashobora kugura atarenze arabamira ego akagura hagasigara yuko bayimurungikira gusa mugabo atarinza ava aho yari ari ashaka gusuma canke bisigura ngo no musije wa kuba nicaye muhira nkaba peut-être stock yanje yaheze mugabo hakaba hari umuntu musanzwe mukorana asanzwe adandaza ivyo bintu adandaza ivyo miceri n'ibiharage n'ibiki byose nivyo dukunda gufungura agaca akoresha iyo site web muba mwamuhaye mwebwe nkashobora kugira commands kuri site web bikansanga aho mba nibereye. Bivana na site web aba yakoresheje kubera dumva dukaya izitandukanye. Ego mugari nk'uwo yakoresheje ya e-commerce turashobora kumushira ko tukamukorera iyo ijya ko ama produit yiwe yose ku buryo ushobora kusumira muhira nko kwaruvuze
utarinze kuva muhira hama akabikurungikira n'amahera ukayarihirako utarinze kuva muhira. Aha, bisigura muri kino gihe turimwa murabizi neza yuko abantu benshi iyo bavuye mu gihugu kindi baza hano cyangwa uburyo wasohotse ukagaruka birakunda gushika ugasanga urabuze nka hotel ushikiramwo mare ya misi mikeyi bagabanije kugira ngo urabe neza ko atamugera wa coronavirus uzanye. Hari ama site web akorana n'ayo ma hotel kugira ngo umuntu ashe kuba ari nko muri France canke mu gihugu kanaka cyaje cyose ati nkurishije iyi hotel kubera ifise site web ndashobora gukomanda chambre ya ego ibyo bashaka guca bita booking arashobora kureserva chambre uri ngaha mu gihe ari nk'ihotel ifise iyo ntuza ya e-commerce ego nayo nyene birashoboka. Bisigura ngo rero nta site web y'igikorwa na kimwe bishobora kubura iwanyu. Nibaza kushobora kuyibura Zose turazikora bivanye n'ivyo umukiriya wese aje arondera turabikora. Ku bakiriya bariko baradukurikirana kuri no saha shobora kuba yimvira ati jewe none ko ndandaza imyembe ndandaza ibijumbu nivyo ibintu abantu bakunda kubona umengo biraciriritse ariko ushobora gusanga ufise ikintu kinini akavuga ati ndifuza gukoresha iyo site web bigenda gute kugira ngo akoreshe iyo site web muraganira ukumva ivyo akoresha ngo bigenda gute? Umuntu aratwegera akaza aho dusanzwe dukorera hama akatubwira ivyo ama service asanzwe afise twatumubwira ingene twoyikora iyo site web hama duhejeje kumvikana cyane tutangura kuyimukorera akaca atangura kuzadandaza rero ivyo bintu vyo yasanzwe afise ari nk'abadandaza impuzu ibirato ama ordinateur n'ibindi bitandukanye ikintu cyose abafise turashobora kugishirako turashobora kumukorera iyo site ashobora akadandaza batarinze kumusanga hamwe yahora akorera. Bisigura ngo ni kimwe kuba ariko baradukurikirana mu bifasha muri rya terambere twama turiko turavuga ijoro n'umurango kugira ngo ikintu cyawe cyose ukora kijya hagaragara abantu bakimenye novuga ni nk'amaye yo kumenyekanisha ibyawe site web kandi ivyo byawe bigakurikiranwa ndetse bikana umwumvise kuri iyo ya commerce kushobora kudandaza aline ukoresheje site web ushobora kubookinga ukoresheje site web numva ko ari ibintu byiza ariko rero nkasha mvuga ati hano twahira abatumire benshi baba batandukanye hariho benshi baza batubwira ibi kandi dusanzwe tuzi no mu Burundi simwe mwa mbere mukora ama site web nakaye karusho umuntu ariko aradukurikirana no musi yo kuyumvira ati je singene gutora site web yanje hari anye ariko inze muri ingoma yes akarusho ka mbere nuko dusanzwe dukora turafite abantu benshi tumaze gukorana nabo kandi tukabakorera ibintu neza notamment hari nka Fomi Musumba Style Clinique Dole n'abandi benshi École Belge n'abandi benshi tumaze gukorera ama site web akandi karusho novuga twebwe tugerageza gukorera site web umukiriya yifuza iyo ashaka yose turagerageza tukayimukorera. Yego abarundi dukunda kuvuga akantu k'akabeyi nakaye karusho kugira ngo uri karadukurikirana no munsi ntiyibanire kuri site web avuga ati jewe uno munsi rero nditura bariya ndayigura. Yego numva kuri twoca duprofitiraho tukanonsa yuko muri guhera itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu gushika itariki ya 30 y'ukwezi kw'indwi kwa gatandatu tuzoba dufise promotion aho tuzogabanya ibiciro byacu ku ma création ama site web 20% 20%. Ego wow ibintu bimeze neza muri iko donc ni aya mezi abiri mwavuze kwa gatanu no kwa gatandatu chokwa. ego Donc guhera le 1er gushika le 30 juin hazoba hari promotion ku ma site web gusa canke ku byo musanzwe mukora byose. Oya ni ku ma site web gusa nico gituma turavuga cyane cyane ku byerekeye ama site web kubera iyo promotion dusanzwe dufise.
Wow, nibaze kuba ariko baradukurikirana mwumvise ako karyo keza ntikabacike dusonze rero n'abatumire bacu nikihe mubwira bariko baradukurikirana na cyane cyane muri periode ya promotion mugira mujemo ya site web cyangwa na cyane cyane no kuri bibindi mugenda mukora ari nkenegwa murabona nk'ubu jewe nkoresha amatelefone yo mwama ka agenda nabandi ko nkoresha ibintu neza kugira ngo abantu bameze nka jewe uno wese bumve boza kugira ngo bashike kuri novuga kuri aho mukorera bagure nabo ko turafise ibintu byiza cyane notama turafise na bimwe mu byo twagendanye n'ibyo twakoze twebwe nyene notama aya ma agenda murana ko ari ama agenda meza cyane n'aya ma stylo turashobora kubakorera ibintu biri personnalisé turashobora no gukora turakora n'ibindi byinshi turashaka kubibutsa yuko twavuze n'ibintu by'ama t-shirt turashobora kuzipersonaliza turashobora kubaka ama carte de visite ibintu y'amadepino amatiatrope n'ibindi byinshi amakalendrier byose n'amaotokola byose turabikora yego mugabo twabibutsa abo bariko badukurikirana ntibacikwe n'ako karyo yuko twabagabanyije 20% kuva itariki imwe gushika imwe yo kwa gatanu gushika 30 z'ukwa gatandatu. Nibaze rero ku badukurikiranye mwagiye mwumva byinshi reka ndabahamagare mwebwe mwese muri ko muradukurikirana ako karyo keza nikabacike mwumvise yuko ifite ama avantage menshi kugira ngo dushike kuri rya terambere tuvuga reka tubashimira abanywanyi bacu ndetse tunabasezera mu kanya gato ca tubandanya n'ibikorwa byacu. I'm hood.